Hello ku bakunzi reba iwacu Top TV ikintu ca mbere mbanje kubaramutsa umwe wese ahaherereye umwe no bamuhinga no vuga ati mugire umutaga mwiza ahandi hose bivanye umwe wese ahaherereye ijoro ryiza banjire kubaramutsa amahoro y'Imana abane namwe nongera ndabifuriza ilaidi nziza kuba Islamu bose bo mu ntara ya Muyinga eka nabisi yose turabakunda cyane hamara ikintu mbanje kubibutsa manze mugire like manze mugire subscribe turi kumwe byose birashoboka muraze ndabakunda cyane narenda nabakumbuye umva re twari dukumburanye muri make kumwe rero mwama mubigenza hahandi kuri kaga kengeri muhite mukorako hamare nabazaniye byinshi cyane ndafitiye byinshi cyane byo mu ntara ya Muyinga twabutsa rero ko mu ntara ya Muyinga ejo ku munsi wa kane yari ilaidi abayisilamu ariko nta muceri mwampaye okay hama rero mu ntara ya Muyinga nkuko mubizi murabimenyereye ko kw'ilaidi misi yose imuyinga dutegerezwa gutegura ibirori kugira ngo duteramishe abayisilamu bagenzi bacu eka n'abakristo mwese muratumiwe kwera twese turi bamwe hama rero mukaba muri kumwe n'umuntu ngaha mutamenyereye ariko mu mwanya reka abanza twibwira akazina hama tubandanye ndazi muramukunda kandi nawe arabakunda cyane akazina kanyo yitwa bande jewe mpagaze ngaha ku izina rya Baraka Oleg izina ryo kuri stage nkaba nitwa OEG Oleg kandi amutse abantu bose bako baradukurikirana bwe ko tubakunda twese ndababwire yuko bogira subscribe kuri iwacu Top TV no kuri channel ziwanje zigiye zitandukanye ni OEG Oleg hama tukabandanya Oleg yes karibu mu ntara ya Muyinga ego murakoze cyane Orege ko muri freshere zirenze yiri ahantu honyene ni mu mbeho mu ntara ya Muyinga murabitswa abantu beshi Muyinga ari bwo bwa mbere umuntu ahaje avuye Bujumbura barakunze kuvuga ngo hari imbeho wewe nta kintu wivuga ko uyu Muyinga hasanzwe hakanye niko hameze mugabo nta kibazo ni bon mbega Orege imuyinga klima yaho yaba yarakoroheye jiranyorohera cyane kuko nsanzwe ninja no mu zindi province ndumva klima y'imbeho urabana nayo kandi abari nziza cyane abariko baradukurikirana kuri Watch Top TV murabona Orege ameze neza ifreshere ni zose urumva klima y'Ibujumbura ni y'imuyinga mbona umenga we umenga nta kintu nakimwe bayaramwici mbega Orege mu ntara ya Muyinga uravye kuntu ejo bakwakiriye ku rugero rw'uwawe warabishimye cyane okay je novuga yuko abanyamuyinga vraiment respect much respect mwaranyeretse urukundo ku Vedro giteramo kitaranatangura twaragize road show ndabona ingene bayakiriye hama ikirori gitanguye mu bisanzwe byaratangaje twese gusa nuko nubwo buzima mbayemo ahubwo byatangaje abanyamuyinga bamaze gukorganiza amashow yose baravuze ati harabaye vraiment difference turavye ibindi biteramo birabihaba ejo twarabatubwiye yuko show yuzuye saa 10 tike zirahera saa 10 ije umva twe tuba tujyanye atubwira ko ibintu bimeze neza hama turabasha turitegura ndavuga ati kuko abantu babirindiranye igishika reka nanje ndabaho umunezero vraiment nkuko nama nabikoze no mu miziki yiwanje basanzwe bazi ejo baranyakiriye neza kuva tugishika gushika tujana turuhukira gushika igiteramo gitangure gushika gihere n'ubu nyene bwakeye nkabandi ngaha nkabambona feedback nkabona ati abantu baracamfise kandi barankunda cyane kandi ababwiye ko nanje ndabakunda cyane okay Orege ngira ngo mwavyumvishije imuyinga nibwo bwa mbere haje umuntu nka Orege tumenyereye haramaze kuza bafizo haramaze kuza baroriro eka haramaze kuza bakiriku ariko ku bintu vyejo Orege ni ibintu cyane byari bitangaje cyane tutari tumenyereye kubasa ni beshi bakunze kuza mu ntara ya Muyinga je nibaza ko nkeka ari kubera Orege ari mu runganwe rumwe n'abajene urumva tuvuga ati ni generation imwe ariko Orege narabonye n'abandi bantu bakuze abamama abapapa bavuze ati twebwe kweri ku bintu Orege adukoreye nukuri turishimye kandi turaryoha ati mbere nukuba agiye n'umwanya utaranahera mbega Orege nirihe banga bo gukoresha kuri stage ntabanga rihari ni experience ni impano ijya nyene dukoresha iguma yaka mu bantu ego nkono bivuga turashimira Imana twashimira n'abantu bagerageza kutuba hafi mu bintu byose duserukamo Orege ndakunze kubona indi amaklipu yawe wambaye waberewe mbega Orege yo bayambikwa nande nkuko warubivuze ikiya giteramo cyateguwe na Vunja Bay asanzwe yaraba styliste bakora muri Le Parisien araba nabantu bateguye ikiya giteramo basanzwe bambika abaririmbyi nanje ndimwo bakora n'izindi business
me zerekeye kuberwa ku bantu ibitsina byose abana bakuze abatama abapapa abamama bose barafatikanyije hamwe na Baba Express mu kugira bategura igiteramo ciza bakanshikana Muyinga neza nk'ubu mukaba mumbona ngaha kandi abashimire cyane nshimira n'abanyamuyinga bagerageje kunyereka urukundo vraiment ruri ku rwego rushimishije. Okay, tukayibutsa reko abo bose avuze ari abahungu benshi bo ngaha munyene mu ntara ya Muyinga benshi musanzwe muzi urumva ko Vunja Bay iri kibizana neza iri kibikora neza kandi Vunja Bay ntiyambika abahungu gusa isanzwe yambika n'abakobwa bose eko umuntu wese yifuza kubegwa mwumvishije ko Vunja Bay hariya muri Paris ibujumbura urumva ko bababwiye ni nomero zaho nibaze ko mwoca musimbirayo duwa benshi baramuzi nibaze ko ngaha imuyinga benshi musanzwe mumuzi mbega urege hari kintu ejo wakoze tutari tumenyereye ku stage abantu benshi aho waje wambaye ibintu by'amakanzu ndabizi mu ndirimbo ngo Yesu kabatabisa orege bijya bintu waba vyumviriye gute bisanzwe imuyinga nabonye hameze neza baransabye abantu ati duhezagiye vraiment ntago twatewe iteka na pasteri ati ntiyogenda vraiment atababwiye ati Imana ikunda baye ati duhezagire vraiment sinohezagira nambaye akadeshire canke agakoti ka jeans na cyane ko mu rusengero abapasteri canke abapadiri bahezagira cyane iyo ndugije ibiganza nkavuga ati ndabahezagira umuntu arumva akantu mu mutima akavuga ati sizasho tumenyereye dutamba tugira iki meni zasho genda uraronka umunezero hakabaho ni gufuri yuguruka mu mutima w'umunezero wundi kwego go hejuru na cyane urega ati yari bazaniye umuhezagira ati na cyane ko kuba Islamu namwe ejo mwari mwanapfunguye urumva wari umunsi wo kuryoherwa ati orege arababwira ati ndabahezagiye ati urumva rero orege ati ntiyihenze mu kuvuga ati vuga izina nkweri ati gwego okay hanyuma rengira ngo mwavyumvishije ni ibintu byari biryoshye cyane gushikaho orege hari abantu benshi nabonye winjiye muri salle gushikaho abantu byanka ko hageze kuva kuri stage baranka kuva kuri stage urege mujya mwanya nibaze wimva gute mu mutima kumva ko imuyinga bakoretse urukundo nkabya kwera ndibuka ko urege aza imuyinga azananye n'abafizo azananye n'abakiriku urege bijya bintu ntivyigeze biba nibaze ko vyabaye ejo kumva ko urege yaje wenyene ata wundi muntu bari kumwe hama abanyamuyinga bakamwereka urukundo nka ruto bijya bintu byari bibereye ijisho bijya navyakiriye neza cyane nararirimbye abantu bararyoherwa ni kwa kuntu usanga umuntu afise imiziki itari myinshi cyane ugasanga yose iraryoshe kuva ku wa mbere kuri za delegation hari za doctor zakora zose kuduga usanga zose ziraryoshe naraziheza akavuga ati tangura nanje ndababwira ati jewe muyinga kukwena abanyamwakiri muhezagira jewe ndabahezagira hamwe musaba musama okay hamwe musaba musama ushaka tutangura kuvuga shokotoko papa sako oya murumva rero ko ibintu byari biryoshye kandi cyane byari bereye ijisho aho Olege mbere bamwe bariko baravuga ati Olege yoshikana mu ntara ya mu komine hariya Ikobero muri komine Butihinda ati byo babiryoshye mbega Olege ibintu ejo numvishije byo kuvuga ko mwijoro wawe waragiye Ikobero byo bari byo Ikobero turagiye kunwa agafana gatonye kwafatira akanyama turagiyeyo cyaramutse abantu gatonye oya oregereka kuduhenda ahubwo wari ufiseyo akantu kaga konsere cyangwa byari bimeze gute mwari mugiye kunwa muri mugiye kujya akanyama konyene hama muhita mu kubitaga konsere oya kari naka after urumva okay twavuga ati jere kansimbire Ikobero turamukanye n'abantu basanzwe twicarire gatonye tujya akanyama naho turi kumwe hama kujya umurimbye bayashitse vraiment abantu bakavuga ati turamutse tubwira ati natwe Ikobero imihezagere girashika mbega urege Ikobero ho wabibonye gute Ikobero ni bon hameze neza haragendeka barakunda kaziki n'abantu no stress bakunda amahoro nabonye ari ibintu biteye igomwe cyane urumva ko Olege ati jewe sina imaze kuja imuyinga tubwira nanje bantembereze menye n'ahandi hantu tinaciye nsimbira Ikobero nja kurya akantu kakanyama kugira numva akanyama nako k'Ikobero n'akimuyinga difference yako atariko nasanze ibintu bimeze neza abanyekobero nabo nyene n'abanyamaro hama abanyekobero namwe twifuze kubandanya mugira like mwandanya mugira subscribe ka kuri channel ya Iwacu Top TV no kuri ya Olege gira ngo mwavyumvishije mugize like mwa muriko muradushigikira turi kumwe namwe byose birashoboka mbega Olege bivanye n'intara nyinshi umaze gutemberamwo difference iri hagati ya Muyinga n'izindi ntara wabonye ariye navuga yuko au niveau national abarundi turakundana abarundi turakunda guterama abarundi turakunda kuryoherwa kuvyina kaziki kaba gatambika tuma wibagirwa
udu stress canke uburuhe ukagenda muri ico gihe Muyinga nabonye haragendeka hameze neza abantu baba barakunda ikirori cyane kandi rero cantangaje nuko Imuyinga gusumba ahandi nuko VIP nitangura guhera gusumba VIP nitangura itike za VIP ngo nizitangura guhera zitangura guhera n'ivyo myaka yose kandi gasanga haraza kana k'imyaka nka 10 kabona kamaze kwiparika muri VIP bakaza kugaterura ngo soka icara hajya kakwereka itike kagira ngo wasanga VIP yamaze kwicara avuga ati je singundana abanyamuyinga rero twikomera amashire kamugabo umuntu abanze amira amata abanyamuyinga rero twikomera amashi murumva ati haba ku mwana bandike muri commentaire ati twe turakaze vuga izina nkwiriye ugwego hanyuma rero abantu bakunda Oleg nifuza ko muri commentaire abantu bifuza ko Oleg yogaruka Imuyinga mu gihe kitarambiranye cyane kubera Imuyinga turabakunda cyane abantu bakushaka ko Oleg agaruka mwandike muri commentaire ngira ngo inyinshi muca muyironka kubera turabakunda cyane kandi nawe arabakunda cyane mukaba mwifuza ko agaruka naho hoba nejo ndibazo ritayaje nta kibazo vraiment okati Oleg jewe niko kazi kanje ati nkeneye kubahavije mbega Oleg abakunzi bawe bitega ikimino misi bitege icambere umuririmbyi abegwa n'ibikorwa ndiko ndakora icirirageze tubahe indi vibe amavakansi aregereje tubahe abanyeshuri tubiyegereze kandi ku midundo mishasha zira matematike ziraruhisha gatonya muga mu gihe bageze mu buruhuko vraiment ifoko baja mu yindi monde sibi kugira bitegurire umwaka kandi mushasha bamaze koroha muri cerveau meze neza kugira ibintu ibicigwa bikurikira bimeze neza ico kibazo ni cyari ciza mugabo naje nkunda kwishura ariko Oleg nibatse ko umuntu wawe mukundanye nawe nyene nta mahoro afise none kuvuga ko mukunda canke kuvuga tego ndamufise bigutwaye iki sha ahubwo numunteranye ko nimba hari mbega Oleg afise abayegise bangahe bashika batatu Oleg uri kuramenda ni benshi ushozuye benshi ni bake kakuntira iryo teka narigeze kumara igihe sha narabuze ni hatari Oleg umuhungu mwiza nka wasi freshere nka umura yaberewe iyo buragute ko nejo numvishije ari abakobwa ariko aravuga ati Oleg gusa yo mpakanya gatoya ahejeje nkaga concert je no vyimenyera Oleg ariko vyifatamwe gute nk'iyo umuntu ashika bishika nk'umukobwa kaza ajya akagupropose vyari kugenda gute iyo ni daimoni yendo mu pasiteri izo nizo tama twasengeye Oleg aho nyene atubwiye ati umupastor ariko yambwiye ko afite umukunzi sindamuteranye wambwiye sindaguteranye gute none no guteranye navuze ati mvirize navuze ati ntunteranye nimba yo bahari none abayegise wabarose gute umupastor ico gihe sinari bwagere ku rwo goyo nankiri mu mashuri mato ntaja mu seminaire none Oleg nkubishitse nk'umuntu mukundana kumva kuvuza ati ntacyo shimye kubivuga ko Oleg ntakintu byo kwicira mu bana wawe nawe oya nta kibazo vraiment ni muraza kubisubiramwe kubera abakobwa turabashe guhenda mu ncamake ucitsa kumbwira ngo urumva ngo hari kuri kamera turabimenyereye hari canka dahari vraiment ibintu ni sawa aziko ndamukunda reka re tugaruke Oleg ejo wari kuri podium wari wambaye neza waruberewe eka wavuze ko wambikwa na Vunja Bay ariko nibaze ko ejo naho wari ufise uwundi muntu ku ruhande ego uragenda muri Vunja Bay bakaguha ibintu bimeze neza ariko hari uwundi muntu ajejwe kugupangira ukuba wambaye nk'uwo mwanya ugiro uje kuri stage mutubwira canka nigiye abatari banga ndafise Vunja Bay mu bisanzwe irampa irandonsa style ibintu byose bivanye n'ivyo mba nimirije ma clip canke mu ma evenement hama ndafise undi rero tuce tujana ajejwe kunkurikirana nda ko rihengamye aca simba kakagorora neza agasaha nimba ipire rihagaze akaca simba akavuga ati hari ikintu kitari fonctionner bien yitwa Longti ndafise n'undi yitwa Alex turi muri staff wajije kumfasha bimwe bigiye bitandukanye mu bindi okay mumvishe ko bakushaka kubegwa urumva ko Vunja Bay iramurosa ariko hari uwundi ajejwe kumupangira style yiwe ngira ngo mwabo barabakuronsa muri Vunja Bay urumva vuza ati nanje nk'ubu nkeneye we nawe ukeneye uzora kwambika baraguha umuntu waza ajejwe kuzaramenya kavuga ati no musi wambaye iki ibage hindura mbari isaha bijanye niki gasanga umeze neza basha ndababwira ikintu kimwe umuntu atarashika muri Vunja Bay yarahomvye ko Vunja Bay ifise ibintu vyiza cyane eka mutibagije ngira ngo haba ku bakobwa canke ku bahungu ngira ngo Oleg yabitubwiye ngira ngo muramubona ukuntu ameze haba ku ntoke haba mu izosi eka haba mu maso haba ku mutwe n'umuhungu ariko avyitwaramwo neza cyane umuhungu ari muto cyane ariko akora ibintu vyinshi abantu beshi batamenyereye mwumvishije ati umuririmbyi agirwa n'ibikorwa ati mwitege ibintu vyinshi cyane bimeze neza ati mukumfasha namwe mwandanye mugira like mwandanye bagira
subscribe ya Okay, turi kumwe byose birashoboka rero mukaba tukayibutsa ko yari Iwacu Top TV ibandanya ibashikiriza ibintu byinshi bimeze neza eka haba ku nkino twarababwiye ko tutabibagiye eka haba no ku makuru yandi atandukanye eka kubajanywe kumenyekanisha ibintu vyabo nabo nyene ntitwabibagiye eka no kubasarira nabo nyene murahawe ikaze ku bafise impano zabo murahawe ikaze kuri Iwacu Top TV kuri micro rero mukaba mwari kumwe na Kaites Faiza batasanzwe batazira Kaila kuri kamera naho mukaba mwari kumwe na Janviezo hamare mwandanye mugira like mwandanye mugira subscribe ariko rero twayibutsa ko twari kumwe n'umutumire nawe akaba yitwa nde ORG Oleg ndababwire yuko very soon nzoguma ndababa hafi nzoguma ndabaha vibe yamumenyereye umunezero umuziki ndabagumize muri mood mugume mumba hafi Jabres Orege sinakugo ntiwatugoye tuguhamagaye nibaze ko natwe uduhamagaye natwe tutazokugora nego ndibaza yuko muzombangukira hama rero kugwaruka dushigikire mutoya wacu eka mukuru wacu musaza wacu muvyara wacu kugira ngo nawe impano yiwe ibandanye itera imbere kubera nibaze ko ateye imbere hariho nabandi nibaze ko nawe azokwibuka abari nyuma yiwe babandi nabo batoya babandi badafite ubushobozi kugira ngo nawe abashe kubafasha kubera ni vyiza ko umuntu ateye imbere afasha n'ubundi ego n'ubundi kuri Iwacu Top TV rero ati bye bye mugire like mugire subscribe eka no kwa Orege ntimwibagire gusimbirayo naho nyene mugire akantu kameze neza turabakunda cyane